Mbere ko duhagaruka dusengera hamwe, nashaka gusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 12 n'amajambo y'umwami wacu duhereye ku murongo wa 35. Yohana 12:35 turasoma. Yesu arababwira ati, hasigaye igihe gito umuco ukiri muri mwebwe, nimugende mugifise umuco, umwiza woye kubiriranirako. Ugenda mu mwiza ntamenya iyaja. Murongo wa 36. Mu gihe mugifise umuco, mwizere umuco, ngo mube abana b'umuco. Yesu amaze kuvuga ibyo arigira, arabihisha. Murongo wa 37. Ariko naho yakoreye ibimenyetso bingaho imbere yabo, ntibarushe bamwizera. Murongo wa 38. W'ijambo ry'uwavugishwa n'Imana Yesaya rishike, ngo mwami. Yesaya 53 murongo wa mbere. Mwami, ninde yizeye ico twumvise, kandi ukuboko koraho kwahishuriwe nde? Murongo wa 39. Nico catumye badashobora kwizera, kuko Yesaya yongeye kuvuga, Yesaya 6:9 ati, yahumye amaso, yabakomantaje imitima kugira ngo boye kubonesha amaso no gutahurisha imitima no guhindukira ngo bakize. Murongo wa 41. Ibyo Yesaya yabivuze kuko yabonye ubwiza bwiwe, kandi niwe yavuze ko. Murongo wa 42. Yamara no mu bakuru benshi baramwizeye, ariko kubw'abafarisayo ntibabyatura kugira ngo boye gucibwa mu isinagogi. Murongo wa 43. Kuko bakunda icubahiro c'abantu kukirutisha icubahiro c'Imana. Murongo wa 44. Yesu arasemerera atunyizera, si jewe yizeye, ariko yizeye uwantumye. Murongo wa 45. Umbonye ababonye uwantumye. Murongo wa 46. Naje mu isi ndi umuco, kugira ngo unyizera wese ntazagume mu mwiza. Murongo wa 47. Ariko nihagira uwumva amajambo yanje ntayazigame, si jewe ndamucira kwiteka, kuko ntazanywe no gucira kwiteka isi, ariko nazanywe no gukiza isi. Umurongo wa 48. Ariko ungaya ntiyemere amajambo yanje, ari nikizomutsindisha. Ijambo navuze niryo rizomutsindisha ku munsi w'umuhero. Umurongo wa 49. Kuko ivyo ntabivuze mbyigeneye, ariko Data yantumye niwe yangeze ivyo, niwe yangeze ibyo nkwiye kuvuga n'ibyo nkwiye gusigura. Umurongo wa 50. Kandi ndazi yuko ibyo yageze ari ubugingo budashira, nuko ibyo mvuga mbivuga nk'uko Data yambariye. Gushitsa hano amajambo y'igiciro yera kandi y'igiciro y'umwami wacu kandi umukiza Yesu Kristo. Ndiyumvira ko aya majambo aba bantu mu gihe byabagura kwizera umwami, kwizera umuco, kwizera agakiza, ako bariko barahabwa ku bw'ubuntu. Kandi nk'uko twasomye hano ku murongo wa 37, ngo nubwo yakoze ibimenyetso byinshi n'ibitangaza bamubona, ngo ntibamwizeye. Mbega ibi biratangaje. Murabona, bene n'abashiki banje babonye ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye, ibintu by'ubwiza bihambaye, ibyo umuntu
yoba atigeze akora, babaye ibyabona byiboneye y'ibyo bitangaza. Ariko nubwo biri uko hakaguma handitse ngo ntibamwizera. Ariko twanasomye ko impamvu batizeye. Bene data na bashiki banje, sindabizi, ariko igihe biba bijyanye no kwizera n'amajambo ayavuzwe muri iyo minsi, ayo umwami wacu avuga ngo umuntu yumvise amajambo yanjye ntayitondere, yumvira yuko twarumvise amajambo yiwe no muri ino minsi yacu twumvise ijambo ryiwe, yumvira yuko twategerezwa kugira umugabane mu bantu barishira mu bikorwa. Abantu bizera ijambo ryiwe, bizera amajambo yiwe, bakayemera, bakayashira ku mutima, kandi bakayakora. Imana itugire ubuntu bwo kuba abo bantu batazobona ijambo ryayo risohoza muri bo, nubwo babonye byinshi bakumva byinshi, ariko abo ntibizere. Bene bashiki banje, reka tujye imbere mu kwizera dufite icyizere imbere y'umwami ikintu cyose coshika. Nubwo tutabona ikimenyetso cyangwa igitangaza, twizere ijambo yatubwiye mw'iyi minsi ya nyuma. Ariko ndiyumvira ko umwami ntiyabuze kuduha ijambo ryiwe, kandi ntiyabuze gukoresha ibimenyetso n'ibitangaza mbere no mu minsi yacu kuko byabaye ku ntango. Ntidushobora rero kumubwira ibintu ategerezwa gukora, ahubwo dushishikare mu ijambo, tugume mu muco w'ijambo iryo yaturongoreyemo, kandi duhagarare dushikamye kuri iryo jambo kugira ngo tugende iyo tujya. Umuntu atagendera mu muco ntazi iyaja, ariko ngo tugendere mu muco kugira ngo tumenye iyo turiko turaja. Hahimbazwe kandi yashimwe izina ry'umwami wacu. Kuri bene data na bashiki banje, turashaka no kuri uyu mugoroba twaje kugira ngo duhimbaze, dushimire izina ryiwe ry'ubwiza. turahaguruka twese tumusenge, tumusabe umugisha wiwe. O Mana yizigirwa, turakoranye kandi mu buryo bushasha mu izina ry'umwami wacu Yesu. Turagushimira n'umutima wacu wose kubwo ijambo ryawe ry'igiciro kandi ryera, iyo wavuze muri iyi minsi. Kandi mwami mwizigirwa, mbega ingene ari bake bakurikiye bakizera. Mwami turabona ko uyu munsi n'uyu munsi naho bake cyane nibo bizera ijambo ryawe, nubwo wakoze ibimenyetso n'ibitangaza by'ubushobozi, nubwo wigaragaje kuri umunyenkomezi, ni bake cyane o mwami. Ariko utanga ubuntu kuri abo bizera mwami, utange ubuntu kuri abo baramasigarira. O Mana yizigirwa, turagusabye kandi kugira ngo umpe ubuntu bwawe, twese tugire ubuntu bwawe mwami mw'iyi minsi. O mwami, kugira ngo dushobore kuramura amaso yacu kuri wewe, dushobore kwifatanya n'ibyo wavuze mwami, kuko ijambo ryawe ni mwembu kandi n'ubugingo nk'uko wabivuze. Kuko ngo sinavuze ndabyigeneye, niko wavuze ngo ariko data ari muri jewe nibyo. Mana yanje, turizera, turakwizera n'imitima yacu yose, kandi ko wakoze ico gikorwa mwami ukagisohoza. Ico gituma warungitswe kora kugira ngo natwe mwami dushobore gukora ico twagenewe gukora mwami. Kandi waravuze ngo mu buryo bw'igitangaza ngo iki gikorwa gisigura ngo n'ubugingo budashira. O mwami, urakoze kutwemereye kwizera n'imitima yacu yose yuko waduhaye ubugingo budashira, icubahiro kibicawe. Kandi urakoze, ugumane natwe mwami n'ubu naho, kandi uhezagire abo bose bari hano kuri umugoroba, hamwe n'abadashobora kuba hano, badashobora kuba bari hano. Turakwizera kandi tukugira icyizere imitima yacu yose mu izina rya Yesu. Amen.
rero turashima cyane biva ku mutima umwami wacu uyu munsi wabaye umurango mwiza cyane kuri twebwe nta nkeka mwumvise avugwa ikinyamakuru cyabonetse ku gatandatu uheruka abashiki bacu babiri bo muri Irake bagize ibibazo cyane umwe muri bo murazi yuko igihe umuntu yisanze mu mirongo yo za sentare mu bintu by'abategetsi aho rero arahonyangwa ariko ku bw'ubuntu bw'Imana yeretswe inzira nziza yo kujyana uyu munsi rero uwo mubyeyi yamaze gusubizwa umwana wiwe ni igitangaza mu by'ukuri iminsi yose ntitwigira dushobora kubyizera uyu munsi kwa saa 2 habaye guhura kwa mbere ni jewe na umucamanza muri uko guhura uko ariko byari bimeze hanyuma umucamanza wakiri bato n'abandi bose biraba bumvirije byari byiza cyane hanyuma umuhingabo bagiye kurondera umwana turashaka kumushikanira umwami kuri uyu mugoroba umushiki wacu twapfukamye ko twari batatu ejo ku mugoroba cyangwa n'igihe ejo ku mugoroba igihe yari akiri muto cyane uwo mushiki wacu yarakunda amakoraniro kandi yakorera umwami nk'uko twese yajyanye inzira yiwe bwite arabizi yuko umwami ariko amugarukana mu bushobozi ku nzira yiwe ndababwira namubwiye ati umviriza uri umubyeyi kandi uhangayitse kubera umwana wawe uri kurabigwanirira ushaka kumusubirana kuko uri umubyeyi ndavuga ati rero Imana nayo ni so wawe nayo ihangayitse birushirije kuri wewe wumve iby'Imana yakugeneye hanyuma umushiki wacu yicaye ngaha ni umwana w'Imana w'igiciro nibyo hanyuma twapfukamye uko twari batatu turasenga hanyuma ukubaho k'umwami kwari ngaho nyine hanyuma ubwo rero turaza gushikanira uwo mwana umwami uyu munsi kandi turizera yuko ahezagiwe nyina yaganiriye na se w'umwana hanyuma Imana ibishatse vuba bazoba bari kumwe ntidushobora kujya mu idonido rimwe inzira ziba zitandukanye nuko ziba zimeze muri bya rusange ariko inzira yabagarukanye ku mwami kandi aho rero ntituba tucibaza ati ni gute ati kubera iki ariko dushimira umwami ko yarongoye ibintu mu buryo bw'itangaza uyu munsi umushiki wacu ari hano ku nshuro yiwe ya mbere yicaye hano imbere na mwene data w'umutaliyano yumvise yuko dusengera abagwaye kandi turabikora tubyemezwa n'umutima wose turizera yuko Imana igumya ijambo nimba ntibeshe umushiki wacu yicaye ku ruhande ava muri Czech yakize haheze igihe yakize kanseri yo mu bwonko cyangwa indwara iza kumera nk'uko ubu rero nta gukekeranya afite undi mutwaro hanyuma igihe tuza gusenga mu kanya abafise ukwizera bazi yuko Imana igumye ijambo baze kuza imbere turafise twasomye muri ubutumwa bwiza bwa Yohana yuko ngo benshi ntibizera nubwo babonye ibitangaza hanyuma hariho abantu bizera ibitangaza no mu gihe cyacu ariko kwizera ibitangaza ntibyigeze bikiza umuntu n'umwe ukwizera muri Yesu Kristo no mu bushobozi bw'Imana muri ubwo gukira indwara agakiza ibitangaza ubuntu niho bibera icyo gikenewe benshi
benshi bazotungurwa kuba barizeye ibitangaza kuri uwo munsi, kuko ntibazoba bari aho bari biyumvira yuko bazoba bari. Gahunda ya Bibiliya si nziza cyane gusa, ahubwo niyo yonyine igororotse. Twizera ibitangaza, twizera Imana igumya ijambo kandi ishobora no gukora ibitangaza. Twizera yuko Yesu Kristo ari wa wundi ejo haheze, uyu munsi kandi no mu bihe bidashira, adashobora kwihakana cyangwa agira ibyo ahindura, ariko agumya ijambo. Imana ikore iri jambo twumvirije twitonze, irigire umugisha kuri twebwe. Kumbure turashobora kubyumvira ko kandi tukabyumvira ko imbere ko dusenga. Hano mu butumwa bwiza bwa Yohana twasomye mu gice cya 12 twese hamwe, ariko mpejeje kwibuka ndabona ko umushiki wacu afise agatambara ku mutwe. Birashoboka yuko yiyumvira umutima wiwe ati niyaraba gato iburyo, abashiki bacu bari hano nabo badafise ngo ntibafise ako gatambara. Ivyo ntubifate nkaho umenga bimeze nabi, ntibisanzwe, kuko Bibiliya ntitubwira ngo nitwambare agatambara, ahubwo haravuga ijambo ku rindi ngo imishatsi miremire ihabwa umugore kugira ngo apfuke umutwe wiwe ngo ibe icitwikirizo. Abikorino ba mbere 11:15. Ndabizi ko mu Burayi bwose bwo mu burasirazuba, haba muri Yugoslavia, haba muri Czech, haba mu Burusiya, haba muri Romania, cyangwa hariho hose gushika no mu Buhinde, abantu barambara udutambara two mu mutwe, udufurari, ariko uwo n'umuco wa Katolika si inyigisho ya Bibiliya. Ibyo ndabivuze kugira ngo ukwizera kwawe ntiguhungabane mushiki wanje, kugira ngo ntihave wibwira ati nimba hano badakora ibintu mu buryo bw'ijambo ry'Imana, ni gute Imana izakwishura amasengesho yabo. Ariko hano bakora nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mu burebure ubwo baba bishoboyemo. Hanyuma mwese ndabahaye, mwese ko muri babiri ndabahaye imirongo ya Bibiliya kugira ngo mushobore kuyisoma. Hanyuma ndabikoze gusa kugira ngo murike ntihabige itsitaza, ntihaze ikintu gihave kiza kuzibira ukwizera kwanyu. Ibi nemera ko byo mu buryo butekanye, ariko babinyibukije. Abikorino ba mbere 11:3 haravugwa ngo ariko ndagomba ko mumenya ko umutwe w'umugabo wese ari Kristo, kandi ko umutwe w'umugore ari umugabo, kandi ko umutwe wa Kristo ari Imana. Umurongo wa 4, umugabo wese iyo asenga canke yavugishwa n'Imana umutwe we utwikiriye, aba awuteye isoni, ngo abasuzuguje umutwe wiwe, canke mu Gifaransa ngo umukuru wiwe. Ariko umugore wese iyo asenga canke avugishwa n'Imana adatwikiriye umutwe, aba awuteye isoni. Uyu murongo hano yaba wari wo wonyene, umuntu wese yaba afise uburenganzira bwo kwifuka n'ifurari canke agatambara mu mutwe, canke akambara impuzu akayishira mu mutwe. Ariko kuri uyu murongo birakwiye gusoma imirongo ya 12 na 13. Hanyuma rero ngaho mwumvirize ico umurongo uvuga. 13 ngo nimyumvire ubwanyu uko biri. Mbega birakwiye ko umugore asenga Imana atitwikiriye mu mutwe? Umurongo wa 14, akameremere kanyu mbega nikabigisha yuko umugabo yotega umushatsi wo mutera
isoni. Umurongo wa 15, kandi ku mugore iyo ateze umushatsi uba ari ubwiza bwiwe, kuko yahawe umushatsi ngube umwambaro wo mu mutwe. Iri ni ijambo ry'Imana, nta kindi dushobora kuvuga kirenze. Abantu bose barashobora gushiraho inkofero, barashobora bose kwambara ifurari, agatambara, mwese murashobora gukora ibyo mushaka, ariko umuntu ashaka gusohoza ijambo ry'Imana ategerezwa kureka imishatsi we igakura, kuko byose nk'uko ibirenge bigenda, amatwi akumviriza, amaso akaraba. Imishatsi nayo miremire y'umugore yatanzwe kugira ngo ibe icitwikirizo. Sinoshira amaguru yanje mu mufuko hanyuma ngo ntambuke, nta kugenda byoshoboka. Imishatsi miremire yahawe umugore kugira ngo ibe icitwikirizo, umwambaro wo mu mutwe. Ibyo ni kugira ngo umushiki wanje mukundwa uhabwe ubufasha buva ku Mana, ushobore kurengana ico ushobora kuzibira guhera uyu mugoroba wa mbere. Bikozwe mu rukundo kandi uko ni nako byakiriwe. Hano mu butumwa bwiza bwa Yohana twumvise ibyumviro by'igiciro. Yohana 12:44, ngo Yesu arasemerera atunyizera si jewe yizeye, ariko yizeye uwantumye. Rero ukwizera kuwizera ni misi yose ni ukwizera mu Mana imwe y'ukuri biciye kuri Yesu Kristo umwami wacu. Kandi arasubira akandikwa hano ku murongo wa 46 ngo naje mw'isi ndumuco kugira ngo unyizera wese ntazagume mu mwiza. Umurongo wa 47, ariko nihagira uwumva amajambo yanje ntayazigame, si jewe ndamucira kwiteka, kuko ntazanywe no gucira kwiteka isi, ariko nazanywe no gukiza isi. ariko ungaya ntiyemere amajambo yanje ari nikizomutsindisha ijambo navuze niryo rizomutsindisha rizomutsindisha ku munsi w'umuhero. Umurongo wa 49 kuko ibyo nabivuze mbyigeneye ariko data yantumye niwe yangeze ibyo nkwiye kuvuga n'ibyo nkwiye gusigura, kandi ndazi yuko ibyo yageze ari ubugingo budashira, nuko ibyo mvuga mbivuga nk'uko data yambariye. Umurongo wa 50. Iyaba gusa iri jambo ryoshoboye gusoreza muri jewe rigasoreza muri jewe no muri twebwe abagirirwa amahirwe yo gutangaza ijambo ry'Imana. Ntaba ari twebwe tuvuga, ariko akaba ari Imana ubwayo ishobora kuvuga igakorera biciye muri jewe, biciye muri wewe, igakoresha ijambo ryayo nkuko biri kugwa cyayo, kuko nuko gusa niwo dushobora kuguma duhagaze imbere y'Imana. Yesu yari umuhanuzi nk'umwana w'umuntu, kandi nk'umuhanuzi yararungitswe kugira ngo ibyanditswe bisohoze bisoreye kuri we. Muri ubwo buryo yarasenze, yaragwanye, yaratakambye, yari umuntu, kandi
yarasamwe asangwa ari umuntu, ariko imana yari muri we. Imana ni mwemu, kandi nk'imwemu imana yabaye muri uwo mubiri w'inyama. Nicyo gituma umwami wacu ashobora kuvuga ati unyumviriza ntiyumva jewe, ariko yumva uwandungitse. Ngo umbona ntabona jewe, ariko abona uwandungitse. Ego yashobora kuvuga ati umbonye abonye data. Yatangaje ijambo, aravuga ati sinaje kugira ngo nce urubanza, ariko naje kugira ngo nkize, kugira ngo ntange ubuhigwe, cungure, kugira ngo nzane ubuntu n'agakiza. Ariko agatangaza yuko ngo utizera amajambo yiwe azotsindishwa ku munsi w'umuhero. Azomutsindisha, ariko azotsindishwa n'ijambo iryo yatangaje. Iyo nayo ni imvugo ifite akamaro. Haca haza rero ku murongo wa 50 ati kandi ndazi yuko ibyo yageze ari ubugingo budashira, atari gusa ibitangaza, atari gusa itangaza n'ibimenyetso, atari ukiri indwara gusa, atari inyigisho gusa, atari imigani gusa, ariko indunduro y'ibyo bintu byose ni ubugingo budashira kuri abo bizera umwana w'Imana ari wo mukiza wacu n'umucunguzi wacu, bifatanye n'igikorwa nyacukuri c'Imana. Ntibifate gusa n'inyigisho gusa cyangwa ubumenyi, ku kanguro rishasha ry'umugwi runaka, ariko inyigisho y'Imana hamwe ifatanye n'Imana, ifatanye n'ubugingo budashira kuri abo bakira muri bo ubutangazwa kw'ijambo ry'Imana. Naho nico kimenyamenya kizwi neza ku bitangazwa mu by'ukuri bivuye ku gikorwa cyatanzwe n'Imana. Urashobora kubibona wihuse cyane, na cyane mu minsi yacu, aho abantu bagenda bagakorera cyane ku byigwa bimwe, ku byigwa bitandukanye. Reka mve mvuga kuri by'ukuri, sinzi ingene bashobora gutondeka ibintu bavuga, ariko umuntu aba atakibona ngo abone agakiza k'ubugingo no gukizwa kw'abantu, hanyuma akisuka mu bumenyi bundi budasanzwe n'inyigisho ziwe bwite, azimirira muri ibyo bintu byose, hanyuma ntazigira yereka ubugingo na bumwe inzira ijya kuri Kristo. Hanyuma ishaka biri mu bintu bigize igikorwa c'Imana, ni ukuvuga ngo gutangaza agakiza n'ubuhigwe. Ibyo nivyo bice bitangura kuzimira. Nico gituma mu by'ukuri Jesse ntungurwa iyo soma iri jambo, hanyuma nkagiyumvirako kubona ko abo bose baciye ku ruhande ijambo ry'Imana, nubwo buba biyitirira ubukozi bukomeye bw'umuhanuzi w'Imana, hanyuma bakihebera ibyumviro byabo bwite, bakavuga ngo igihe cy'ubuntu cyaramaze kurangira, hamwe n'ibindi bintu byose bongera ko. Hanyuma hano twasomye ngo ndazi yuko igikorwa ciwe cyangwa ngo ibyo yangeze bisigura ngo ni ubugingo budashira. Nta gikorwa c'Imana kidashingiye, kidafatiye ku guhishurirwa ku bumenyi, ku nyigisho idasanzwe, ariko nyamukuru y'igikorwa c'Imana ni uko abantu binjira mu bwami bw'Imana bagahabwa ubugingo budashira bwo kwizera Yesu Kristo.
nibyo turashobora twese kuvuga amina kuko uko niko biri. Aranavugwa ku murongo wa 50 ngo kandi nuko ibyo mvuga mbivuga nk'uko data yambariye. Si gusa ibintu yibaza ariko n'amajambo y'Imana, amajambo yatangajwe n'umwami bice ku bahanuzi bose, kandi Pawulo nawe akandika akavuga ati mwakiriye ijambo iryo twababwiye, ntimwaryakiriye nk'irivuye ku bantu ariko mwaryakiriye nk'irivuye ku Mana, kandi koko nk'uko riri. Abititsane k'abambere 2:13. Iyo rero si imvugo gusa, ayo majambo afise uburemere bw'Imana. Iyo havuzwe mu Bigalatiya rimwe ati sinahawe ubutumwa bwiza n'inyigisho y'abantu ariko biciye ku guhishurirwa n'Imana. Ico ni ikindi kintu gusumba aho abantu baba biyumvira yuko bategerezwa kugira ikintu bakora. Abigalatiya rimwe 12 mirongo ibiri ya Bibiliya nayo iri yiza umugabane muri ivyo byanditse ku murongo 49 ngo ngo niwe yangeze ibyo nkwiye kuvuga n'ibyo nkwiye gusigura. Umurongo wa 50 akaca akavuga ngo kandi ndazi yuko ibyo yangeze mu Gifaransa ngo ico gikorwa n'ubugingo budashira, ngo nibyo mvuga bivuga nk'uko data yambariye. Tugure igice ca 17 hano turasangamo ubugingo budashira. Yohana 17 umurongo wa 3. Ubu nibwo bugingo budashira, ko bamenya wewe Imana yonyene y'ukuri n'uwo watumye Yesu Kristo. Nibwira kuri ibi umwanya uheze, hanyuma ndabivugira n'ijwi riri hasi ati abantu bumvise gusa havugwa Imana ntibazi nabo ntibayizi, ariko abantu abo yahamagaye, abo yavugishije, abo yishuriye bazwi nayo nayo nabo barayizi muri uwo mwanya nyine. Nimwumvire ubu iyo ubugingo budashira kuko uyu murongo uvuga bubaye buvana no kumenya Imana n'umufatanye na Kristo, kuko uko ariko byanditswe hano ngo ubu nibwo bugingo budashira. Mwese murazi ibi bihari hano, nta bihari, ariko ni uguhishurirwa kudasanzwe kw'igitangaza kw'Imana nzima, ibyo twahawe kubw'ubuntu. Turamumenya we, turayimenya yo Imana imwe y'ukuri, Imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo, Imana y'abahanuzi bose, ego Imana imwe rukumbi ihari. Hanyuma tukamenya Yesu Kristo umwami wacu, uwo Imana yarungitse agafata ishusho y'umuntu akatwiyuzuza nayo ubwayo. Turabona yuko Imana yategerejwe kwishura, yigaragaje mu mubiri kugira ngo twebwe iducungure abari mu mubiri, ariko iguma nubwo biri uko iguma ari Imana gushika mu bidashira. Uwundi murongo ugenda muri iyo mvugo nyene udakene insobanuro n'imwe, uri mu gice ca 5 c'icete ca mbere ca Yohana. Yohana rimwe gice ca 5 umurongo wa 19.
turazi yuko turi ab'Imana. nibyo kuri turazi yuko turi ab'Imana. Yohana 1:5-19 kandi isi yose iri muri wa mubi murongo wa 20 kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri kandi turi mu y'ukuri, turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana nyakuri n'ubugingo budashira. Mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 17 haravugwa ngo kugira ngo bamenye wewe Imana yonyine y'ukuri. Hanyuma hano naho dusomye ngo yaduhaye ubwenge kugira ngo tumenye y'ukuri kandi turi mu y'ukuri, turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana nyakuri n'ubugingo budashira. Mwumvise ko muhumekewe gusura kwiyumvira gato kuri umurongo, canke niba mufise ibibazo mubibaze intumwa, mubibaze n'umwami. Twizera buri jambo ryose nk'uko nyine riba ryanditse. Nokunze kugaruka mu ncamake kuri Luka 18, Luka 18 mu kujanye no guhezagira abana. Iryo jambo ryabaye irihambaye kuri jewe hamwe n'ibiri imbere yaryo n'ibiri inyuma yaryo. Murabizi yuko umwami wacu yari afise ubukozi bwagutse cyane. Mu bisanzwe ntiyigeze ashaka kwikora cyane ngo mu gace kamwe gusa, ariko yemeye mu bikorwa byose. Iyo haba hasaba gukiza abagwayi yarabakiza, yazuye abapfuye, yahumanura abanyamibembe, yatanga ukubona ku mpumyi, agakiza abagwayi, agakankamira abafarisayo. Mu bintu byose byashika ubukozi bwiwe ntibwari ubuhengamiye mu ruhande rumwe, bwari bwagutse cyane ku buryo bwapfuka byose rimwe rimwe. Abene data, ubukozi butonze runaka. Hari uwambaje mu rugendo weruka haba muri Norvege canke muri Finland, nimba ari bisanzwe ko abantu bagwa bose iyo umuvugabutumwa umwe abakozeko. Hanyuma narabajije ati mbega bose bagwa hasi? Gwera kuwa mbere gushika kuwa nyuma bose bagwa hasi? Yego. Ndavuga ati aho rero bagenda imbere bafise ivyo vyumviro baniteze ko baza gutembagara. Hanyuma yarabandanije arabaza ati none ni ubushobozi gusa bw'Imana? Ubushobozi bw'Imana ntibutembagaza abantu, ahubwo burabahagurutse. Ariko ni ibintu ibyo abantu bakoresha. Hanyuma ukuba iyo abantu amajana jibwa nabibonye kuko si muri Norvege gusa, ariko rimwe mba ndahano runaka. Hanyuma sindabibabwira, ariko rimwe ndabona ibintu biba ku isoko ya kidini. Ndetse rero abavuga butumwa bagatanga ikiganza, hanyuma abantu bakagwa. Mu nyuma akaba ariyo abagore n'abagabo baca basama mu bugwa neza, hanyuma bakabashira neza bukebuke hasi. Nta numwe agwa atemaguruko nyene, nta numwe afata ako kaga ko kugwa uko baba byiteguriye kugira ngo turabona uburyo ubwo bari inyuma ibafu n'iburyo, hanyuma bakarindira. Nararavye hanyuma bagasamwa, hanyuma mu buryo bwiza cyane nk'umwana nk'akayoya, hanyuma bakamuryamika neza bose bakaryamikwa, hanyuma abandi bakabahagurutsa bagasubirizanya kugira ngo bahe ikibanza uyundi. Hanyuma uko ariko umugoroba uri kuragenda. Ariko ibyo bintu byose ntacyo bipfana n'Imana n'ijambo ryayo. Mwotangara yari umugabo ubu yaramaze kuja hafi y'umwami, yari
gukora ibitangaza bikomeye. Hanyuma Imana yakoze ibitangaza bikomeye n'ibimenyetso. Hanyuma uwo mugabo ubwiwe, uwo mugabo nawe yari umushukanyi, ndazi wari yigeze kumuhagarika. Hanyuma hari umugabo yashitse, nta maguru yari afise, yari afise utuntu hejuru y'amaguru. Hanyuma baramuzana, nta maguru yari afise. Hanyuma uwo mugabo aramuraba, aramubaza ati mbega washaka kugira igihagararo kimeze gute? Ati amaguru maremare. Hanyuma aravuga ati nashaka kugira imetero imwe n'amasantimetero 78 kugira ngo dutange igipimo. Hanyuma aravuga ati rero wategeza kuba upima iyo metero imwe na 78. Hanyuma baronka abene data ngo baje kurondera impuzu, bambika uwo mugabo, bamwambika iyo costume. Hanyuma baramuzana. Nimwibaze yuko mwiyo filme ukabona amaguru y'uwo mugabo ariko aragororoka, ariko arasohokoroka, hanyuma impuzu ikamukwira. Bikaba ari ibintu gusa by'ubugunge, atakira kimwe cy'ukuri kirimo. Hanyuma umwe mu bakorana muri ibyo bintu, avuye muri ibyo bintu, yaravuze ati umbiriza, kubera ko wakoze bijya bintu, ati ntibigorotse imbere y'Imana. Hanyuma arishura ati mbega wiyumvira yuko abantu bo bari gushobora kwizera yaba bijya bintu bitakozwe muri bijya buryo? Hanyuma uwo munsi benshi bazoza bavuge ibintu byinshi. Turashobora kwirenza ibyo bintu byose. Hanyuma iyo tutagize ibintu byo kuzunguruka, ibintu byo gukora utuntu n'utundi, oya, turinda ko Imana ikora, kandi ntiturindiriye ubusa. Iyo Mana yacafise ubwo bushobozi nyene. Uyu munsi twuguruye igice kimwe nyuma y'ikindi, umwami yababariye ivyaha, abohoza abafashwe n'amademoni, akiza abagwayi, ahezagira abana, akora byose ibyari bikwiriye, abikorera abo bose bari bamuzaniwe. Hanyuma icyo cyumviro aho cyakurira muri jewe, niyumviriye ati mwami mwizigirwa, iyaba gusa wosohoje ubukozi nk'ubwo bwagutse bupfuka ibice byose, bice ku mubiri wawe, bice ku ishengero mw'iyi minsi ya nyuma. Nimurabe ku ntango y'igice cya 18 muri Luka 18, kumbure gusa kugira ngo dusome 67 n'iyindwi cyangwa 7 gusa, aravugwa 7 muri Luka 18. mbega Imana ntizocira abo yatoranirije urubanza rubakiza, bayiborogera ku murango no mw'ijoro, naho ibatebye. Use de patience avec eux. Je vous le dis. Ndebabwira, il leur fera promptement justice. Izorubacira, ndababwira yuko izorubacira vuba. Ariko umwana w'umuntu niyaza, mbega azosanga ukwizera mw'isi? Atari gusa ukwizera, ariko uko kwizera ko kumwizera no kwizera ijambo ryiwe. Azocira urubanza abatoranijwe. Hanyuma ku 9 dusoma ngo uyu mugani nawo awucira abiyizigira ubwabo ko bagororotse, bagakengera abandi bose. Umurongo wa 10, ati abantu babiri baduze baja mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo, uwundi yari umutoza kori. Twese turazi iri sengesho, kandi turabona ingene umwami wacu yaciye ahindura ubwo nyene ibyo ariko biravugwa. Ngene abariko barumviza bose yamenye ibyo kubabwira, yamenye kubwira abanyabwibone ibyo kubabwira, yabwiye abanyabwibone kugira ngo abacishe bugufi, abaciye bugufi nabo abashira hejuru, abagwaye abakize, abariko barazimira nabo abakize. Ahantu hose, buri munsi w'ubukozi bwiwe, umwami wacu yabazi igikwiye kuvugwa, igikwiye gukogwa kugira ngo yishure kubikenewe mu bariko baramwumviriza.
kandi ni ubukozi nk'ubwo nibwo niyipfuriza kandi nibwo niyipfuriza twese kugira ngo umwami ashobore kwishyura ku bukene bwacu bwose. ingene ari byiza, ingene bivugwa neza hano umurongo w'icenda ngo maze ngo abwira abizigira ubwabo ko bagororotse bagakengera abandi bose. Yego, ibikumbure ntibikibaho uyu munsi, ariko si kuvuga ko atari iby'ukuri, si twafata ko atari iby'ukuri. Araboneka avuga ku murongo ukurikira, nawe yabwiye ashyize ku ruhande ngo ati wewe n'undi ati murasuzugura abandi, ubu ngoma ndaguhicirwa. Oya, we mu buryo bwiza yapfukiriye byose mu mugani, hanyuma atanga iyo pake. Abantu rero bashobora kuyugurura bakareka bagakangukwa kuko handitse uwo mugani ukurikira ngo ahantu hose havugwa umugani, icukuri kiba cugaraniye kirimo muri uwo mugani. Kandi natwe turabizi yuko nk'uko bivugwa hano, uyu umwe yikubise kiriza, hanyuma umutoza kori nawe yahagaze kure, ntiyagiye ngo ashike ku gicaniro, yagumye hariya inyuma igihe yumva unasenga byose byaramucika, hanyuma yigumira inyuma. Hanyuma biheze ari kure araraba, arishishitira, avuga ati Imana ingire ikigongwe je umunyabyaha. Yishishitira, arishishitira ati Imana ingire ikigongwe je umunyabyaha. Umurongo wa 14 aravuga ngo ndabwira ko uwo muntu yamanutse aja iwe atsindanishirijwe kurota wa wundi, kuko wishira hejuru wese azocishwa bugufi, ariko wicisha bugufi azoshigwa hejuru. Umugisha ubwo nyine w'abana urakurikira. Umurongo wa 15 maze bamuzanira abana bato b'inzoya ngo abakoreko. Abigishwa babibonye barabakankamira bari babazanye, maze Yesu arabahamagara ati nimureke abana bato baze aho ndi, ntimubabuze. Umurongo wa 16 ku bwami bw'Imana ari ubwo bameze batyo. Umurongo wa 17 ndababwire ukuri, utazokwakira ubwami bw'Imana nk'umwana muto ntazobwinjiramo na gatonya. Kubera ku mugisha w'abana hamwe n'inyifato y'abigishwa, hano umwami yaciye atanga icigwa gikomeye. Ntiyavuze ati nimwumvirize muriko mukora iki ngaho, yaciye avuga ubutumwa buraba inyifato, ariko yaciye avuga ngo mukuri ndababwire utakiriye ubwami bw'Imana nk'umwana muto. Ivyo byari biki? Ababyeyi, abamama bari batahuye ko umwami yashobora guhezagira, gukiza indwara, gukiza imitima, gubohora, gufasha abo bose bahirijwe. Baraje kugira ngo barasunika kugira ngo umwami ahezagire abana babo. Kandi n'ubu naho ababyeyi bashaka ko abana bahezagirwa n'umugisha w'Imana nzima, n'umugisha w'Imana nzima. Abantu ngo bazanye abana babo bato kugira ngo Yesu abakore ko abahezagire. Abigishwa nabo baribwira bati afise byinshi byo gukora, mbega abana batahura iki? Ntibijanye no gutahura, bijanye no guhezagirwa no gushikanirwa Imana. Hanyuma umwami atanga icigwa agiha abakuze, arababwira ngo nimutemera ubwami bw'Imana nk'uko aba bana bari, ntimuzoruha mubwinjiramo. Bari bafite ibyiyumviro byari bijanye
hano no kwishikana n'umugisha no kuba ab'Imana, kandi nibyo umwami yakoze muri icyo gihe, kandi ni nabyo atumenyesha nk'icigwa uyu munsi. Ubwami bw'Imana bwagenewe abameze nk'abo bana bato. Uyo gusa afise umutima nk'umubyeyi azanye umwana ku mwami. Niba dufise abantu mu bwami bw'Imana, nimba twiyumvamwo kuri bo icyo umubyeyi aba yumvamo ku bw'umwana wiwe, mbega hano twumvise icyo bisigura, ntibyoroshe gutahura abantu bose ngo babifate, bashobore kubifata. Biranyegeje gato hano, nimusome ibyanditswe hano. Umurongo wa 16, maze Yesu arabahamagara ati, nimureke abana bato baze aho ndi, ntimubabuze. Umurongo wa 17, kuko ubwami bw'Imana ari ubw'abameze batyo. Mbega utwana tutuya twaje ari twonyene ngo kimwe bazanywe n'ababyeyi babo, data babo canke base wabo canke banyina wabo. Twifuza yuko abantu bavuka mu bwami bw'Imana, ariko bategereza kwicara ku ntebe, bategereza kubanza kuzanwa mu makoraniro. Abana bazanwa n'ababyeyi babo kugira ngo umwami abashikanire, kugira ngo abahezagire. Hanyuma bakavuga neza hano, hakavugwa hano ngo ntimubabuze, kuko ubwami bw'Imana bugenewe abameze batyo, ari ubwameze batyo. Bazanwa imbere bafise icyifuzo kimwe gusa mu mutima, ngo umwami yahezagiye abenshi, nabo abahezagire. Ni byiza hano icyumviro cy'urufatiro, si ukuvuga gusa ko hano duca tubandanya guhezagira abana. Ubwami bw'Imana bwagenewe abameze nkabo. Uko rero abantu bategerezwa kuzanwa mu bwami bw'Imana mu masengesho, kandi bakarongorerwa ku mwami kugira ngo ashobore kubakiza, kubahezagira, mbere bashikanirwe, babashikanirwe. Ibyo birashirwamo hano. Abana barazanywe, ntibaje ari bonyene, bazanywe ku mwami, arabemera, arabahezagira. Aravugwa hano ku murongo wa 17, ndababwira ukuri, utazokwakira ubwami bw'Imana nk'umwana muto ntazobwinjiramwo na gatoya. Umwami ashobore kuduha irindi rimwe ubuntu bwo kuba abantu abo muri Data Branham avuga mu butumwa bwiwe ubwo bubiri. Aravuga ikicyumviro, agasaba, akabaza ati, mbega urubuto ruva hehe? Aravuga ati, urubuto ruza ruciye mu mubiri, kandi umubiri nawo ni ishengero. Rero Imana ishaka gukoresha ishengero kugira ngo ishireho urubuto rw'ijambo ryayo. Abantu barahamagagwa, hanyuma bagahabwa urwo rubuto mu mitima yabo, hanyuma bakareka rukinjira muri bo kubw'ubuzima bushasha hamwe n'Imana. Imana izoduha ibyo byose. Ngira iby'igitangaza ukuba dushobora gusoma ijambo ry'Imana, umutima wuguruye, hamwe no kwemera imbere mu mutima, tugashobora gukurikira imbere mu mutima, tukavuga tuti, mwami, uyu munsi wamvugishije bice ku ijambo ryawe, kandi bice kuri mwemu wawe, urashaka kugira ikintu ukorana nanje, ukorana natwe. Turagoramye uko bishoboka, dutegerezwa kumbure kuvuga nka Mariya ati, ibyo bizokoreka gute? Ati,
au courant de quoi que ce soit. nta kintu na kimwe nzi Oui, nous ne sommes au courant ego de rien. nta mais kintu na kimwe nous tuzi connaissons celui qui ariko sait. turazi uzi byose Celui qui connaît notre ubuzi détresse, imibabaro notre yacu condition, imero qui nous yacu connaît si dufise bien que ubutuzi nous neza ne connaissons pas nous-mêmes. gusumba uko twe twiyizi Il examine. arasesangura imitima yacu Je viens n'imbere muri à votre twebwe secours. akavuga ati ndaje kubatabara En vous. ndabikora muri mwebwe Notre Seigneur umwami wacu yaravuze bikiriya gihe ati si jewe qui fait ses œuvres. si jewe nkora ibi bikorwa ariko data ahora muri jewe niwe akora ibyo bikorwa Yohana 14:10 rero iyo duhezagiye umwana Ou prions pour les malades. cyangwa dusenge umurwayi Ce uyu n'est munsi pas nous qui faisons quelque chose. si twebwe tugira ikintu dukora twe turasenga gusa igikorwa Vient de Dieu. kiva ku mana Le salut, agakiza gukira indwara la bénédiction, umugisha la consécration, ugushikanwa vient de Dieu. byose biva ku mana ariko twebwe Amenons les gens. turazana abantu Comme les mères amenaient nk'uko autrefois ababyeyi leurs enfants bazanye au icyo Seigneur. gihe abana babo bakabazana ku mwami uko niko tuzana abana bose b'imana cyangwa abipfuza kuza ku mwami Nous les portons tukabazana sur les mains priantes. mu biganza by'amasengesho imbere y'intebe yiwe tugaseka tukavuga ati mwami ubu rero tukuzaniye uyu mwana uyu mushiki wacu uyu mwene data Tu sais urazi ibyo umwe wese akeneye nous présentons les hommes au Seigneur. tuzanira abantu umwami Au Seigneur. tukabazana mu masengesho ku mwami tukabamuzanira niwe akiza niwe atanga umugisha niwe ahezagira niwe abohora niwe ashikana ariko jewe nawe dutegereza kuzana abo bantu baba bashaka gukurikira umwami mu buryo buca nk'ubundi bashaka gukurikira umwami dutegerezwa kubamuzanira mu kwizera mu masengesho aho rero byose bizogenda neza nta muntu n'umwe akeneye agomba kuba muri twebwe avuga ngo ntibigororotse nta muntu akwiye kwibaza ntakwiye kubizibira kiriya gihe kera abigishwa bashaka kubizibira ariko umwami arababwira ati rindira gato ubwami bw'imana bwagenewe aba mubareke baze kuri jewe hano umuntu wo mu ibarura arashobora kuza umunyabyaha mubi arashobora kuza hano bose bashobora kuza hano guhera ku muto gushika ku mukuru kandi ntawe tuzigira duhinda tuzobazana bose ku mwami mu masengesho kandi ni muri uwo mwanya gusa niho tuzogira inyifato nziza kubera ko imbega umwami yatanze iby'ugororotsi hanyuma imbega avuga ku muntu asuzugura abandi yibwira ko agororotse kuko umuntu nk'uyu ntazoza kugira ngo azane umuntu ku mwami bakora amasengesho yabo mu gipimo cyabo hanyuma bakayaheza bakaca biyumvira ku bandi ntibiyumvira ku mwami biyumvira ku bandi babasuzugura abantu mu by'ukuri bababariwe ntibiyumvira ku bandi mu masengesho yabo babaraba babasuzugura babarabira hejuru ariko biyumvira ku mwami bakarabura amaso kuri we bakamuraba mu kwizera kandi nibyo dushaka gukora uyu mugoroba